Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, munkunde ndabaramutse ndabaye nikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo ya 2021 kwezi n'ukwicumi umwaka n'ibihumbi 2025 cyo ndamutsa cyane abadukurikira aho baherereye hose by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, South Africa, Mozambique, Zambia n'andi henshi merereye muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, bari muri Amerika, Aziya, ariko mu mpande zine z'isi tubaramutse tubaye nikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi ngo bisanzwe mbonye muri studio nabomba ndongo kumwe n'umusamuzi inyuma y'igihe kitari gito tutari kumwe tiko turagaragara kuri micro za B-Info dushobore kubaha amakuru yagarutse. Murabona yuko Uwiteka Imana yakomeje kumworohereza yongeye kugaruka muri studio kugira ngo tugire ico tuyaze ndetse agire n'ico abwiye abadukurikirana na rijya abenshi mwari mukeneye ukuri akunda kubabwira mu busanguzi na cyane ku mirongo y'urugamba. N'ubu novuga ko tugiye kuyagana cyane kubiriko biravuga ku mirongo y'urugamba, ndavuga mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, ariko mbere ko tubitangura ido nido reka manze mikaze musanguzi muri studio za B-Info Plus. Urakoze cyane bwana journaliste ko mikaze ndakuramukije nawe ndizera ko umeze neza. Reka nce ndamutsa abadukurikirana aho bari hose nawe nyene nizere ko bari impore. Uyu munsi twitariki 21 nibuza yuko itariki twizirikana nk'abarundi. No munsi twibuka igandagurwa rya president Ndadaye Melchior, incungu ya demokrasi. Burya twari dufite byinshi twamuvuga ko kubera yuko Ndadaye yari afise gukiza ubuzima bwiwe mugabo akiberaho neza kandi demokrasi gacigiye igenda kayombekere mugabo yararahira arengwa aravuga ati iyi demokrasi twatanguje dutegerezwa akuyibandanya nubwo nopfa mugabo abasigaye bazomenye yuko habaye incungu ya demokrasi baze bayiharanire. Ibiro nivyo byabaye igandagurwa rya Melchior Ndadaye. None avuga yuko iri mu bintu byahinduye amateka y'igihugu cy'u Burundi. Igandagurwa ryiwe ryaratubereye mu by'ukuri bitire cyane gose. Iyo bari kuvuga incungu ari abantu badatahura incungu icari cyo burya. Incungu yigura abandi urumva c'est ça, ni kintu no kuvuga habaye mu kibanza c'abandi bantu benshi. Kuri essence rero ya nkorere kuri incungu yacu ya demokrasi Ndadaye, buriya Ndadaye yemeye gupfa mu kibanza c'abarundi benshi bari kubicwa rubozo kandi bukebuke. Donc hari ugufira hejuru. Iki kintu abantu benshi bagitahura. Abarundi benshi bari bafiriye hejuru, bari barapfiriye hejuru. Mwana Ndadaye aravuga ati reka jewe nemere mfe, wanashaka binakunde bankurikize n'abandi batari bake, mugabo hazogire abazobaho bavuga bati uyu munsi turishira tukizana, uyu munsi dukora ibi kubera hariho incungu zahabaye hari abitanze kubera twebwe. Uyu munsi rero tujya muri studio ya B-Info nkaba nuvuga umututsi, nkaba nuvuga umuhutu, nkaba no kwerekana amanyanga ya bamwe n'abandi kubera twaronse incungu ya demokrasi. Iyo iyi incungu itaboneka ntitwokuca muri studio. Wewe wovuguruza Pacifique n'ahatwe wapi kabisa atantuka demokrasi twaronse bikagenda gute? Bocha bakunyonga ari amakuru mfise, amakuru abantu batuyagira muri misi yaheze abatubwira ngo Ndadaye ataratangwa nk'incungu, sivyo? Buriya ni n'ikimazi cyatanzwe Ndadaye Melchior ataratangwa nk'ikimazi. Ngo abategetsi bo hambere ngo ntiwashobora kuba wo kubaka inzu utararenza imyaka 45. Wewe warimye ibyo bijumbu byawe byagukundiye, ibyo bigori byawe uzosoye urazidandaje, ntiwashobora kuba wo kubaka inzu. Bacha bagufata ngo wivye leta, sivyo? Ntiwashobora, hariho noneho urugezo utashobora kurenza kubera ko
baca bavuga ati hariho ababigenewe cyane gose. Mugabo uyu munsi turabona umujene w'imyaka 20 akoze ibintu by'amateka na son excellence le président de la république akamugendera agashima akavuga ati vraiment ibintu ukoze ni by'akarorero n'abandi ntibakwigireko. Ibi byose ni kubera iki incungu ya demokrasi yabaye. Rero twagomba mu by'ukuri kubiha agaciro, tukabiha agaciro tukabona yuko bijya Ndadaye yakoze nawe wowe bikora journaliste n'ubundi yabikora ugira ngo Ndadaye yagenda yihaya ngo yavukanye imbuto wapi oya nukuri nta mbuto yavukanye Ndadaye nawe ntiyihaya ko yavukanye imbuto nuko gusa muri we hadudubijemwo patriotisme aravuga ati negative ntabwo tugomba kuguma tubaho muri buno bucakara tubaho turi twamantekera ku mutwe turi munzi tutishira ngo twizane acavuga ati ibintu bihinduke. Ibi ndabigeranya na rya jambo son excellence yabwira aba kujya Kanyara yabwiye ngo twebwe abarundi jamais nituzokwemera gukererwa nk'impene tubona nigikunda. So ndabigeranya na rya jambo rya ni jambo remere cyane gose kandi ni jambo rya patriotisme. Rero uyu munsi twakagomba kuzirikana Ndadaye Melchior yamaziki mu by'ukuri mu buzima bw'abarundi. Hariho umurundi magingo aya akubwiye ngo Ndadaye Melchior nta nuwonzi bariho ntawenzi incungu ya demokrasi. So ni biza rero yuko twakaguma mu by'ukuri guha agaciro Ndadaye Melchior ibyo yakoze. Wanashaka ntiyagandaguwe wenyene yagandaguwe presque na leta yiwe abagero n'abantu mu by'ukuri batubereye ahantu novuga batubire mu kibanza cyiza cyane gose. Baravuga ko ubwo yuko Ndadaye atarafise igisirikare burya nivyo none chef d'état major yari ko numva yarariho reka ndabivuge kuko nubwo atari sije kagomba kuganira tugira tuje ku mirongo y'urugamba tugomba tuje ku mirongo y'urugamba mugamba ndabivugiye ko Ndadaye Melchior kintu cyambere mvuga ko ni giki iri fi umubantu Ndadaye Melchior yari umubantu sivyo umuhutu mu kirundi cumvikana yavuka inyabihanga imwaro sivyo. Ndadaye Melchior aciyumvira kwitoza kuzoba president de la république bagishinga umugambwe Frodebo. Singiye kuja cyane mu bya Frodebo hari hasanzwe hariho ikiroberi cyagonya leta y'u Burundi citwa gute Paripeutu FNL sivyo. Igihe risanzwe hari baziko yatangujwe na nyakwigendera Gahutureme sivyo. So Paripeutu FNL Ndadaye yumvira kwitoza baramupropoza yuko yozoca bakora mu ishamba bakabiga isirikare ciwe. Mugabo Ndadaye aravuga ati none jewe nzanye igisirikare ciwanje ya demokrasi kwa turahanira yo bari gihe igisirikare kigomba kuba kiri neutre atari c'umuntu. Mugabo Ndadaye sinzi yuko kuba ari kutamenya canke ko yoba yarabizi mugabo akavuga ati nzobiroderesa avec l'OTAN nuko igisirikare cari gihari nimba nihenze citwa FAB nimba nihenze ni FAB ntabwo cari c'igihugu cari ciki nta nubwo cari n'icumugambwe basaba ku butegetsi Ipoloni cari c'umuhima yitwa Buyoya Major Petro Buyoya yatwara igihugu ico gihe chef d'état major yari bikomago sivyo. Rero Ndadaye aza kwisanga nta gisirikare afise none aratwara gute magingo bano bahima sivyo magingo bano bahima bakuma bakututoke bati uyu nta nukweza azodutwarana ntibikunda ntibishoboka kuko deja bari bagifise mu mitwe yabo bimwe byo gushira mu ngiro bya Empire Hima. Rero Ndadaye Melchior nuko byagenze nta gisirikare yari afise kandi no mu mbono ziyo nta gisirikare ateganya gukora. Yari afise imigambi yuko igisirikare cari gihari azocubaka kikaba igisirikare cy'igihugu kikaba neutre. Rero kubwa amahirwe make baca baramutwaka ayoboye igihe gito mugabo hari akantu yasize mu mitwe y'abarundi na cane abahima kuko bo bavuga yuko umubantu adashobora kuba yotwara igihugu ngo bikunde abe yo kiroderese. Mugabo mu mezi 3 gusa Ndadaye Melchior yatwaye ibintu yaramaze guhindura mu gihugu
byari byinshi cyane rwose. Yaramaze gukora amateka na n'uyu munsi bavuga bati iyo bamurekera gusa umwaka umwe tutinane yari kuba yamaze kurepara ibintu abahima bari bamaze imyaka 40 bonona. Mugabo rero kumbure bijya byabaye n'iby'Imana yagombye tuvyakire kujya nyene, ariko kandi natwe bitubera iciyigwa twanabikuye ko n'iciyigwa gihambaye cyane rwose. Niyo mpamvu akenshi nkunda guhimiriza abantu yuko twoha agaciro urupfu rwa Melchior Ndadaye. Turuha agaciro kabisa kuko ntabwo ari urupfu rusanzwe, ntabwo ari urupfu novuga rutagiriye akamaro abarundi. Nuko urakoze cyane bwana Musanzu kwiyo histoire banje kutuyagira. Twari tuvuze ko tubanje gucika mirongo y'urugamba, ni byinshi biko biravoma mirongo y'urugamba ni ngombwa tuze turayibaha ngene imeze. Bwana Musanguzi mwe Musanguzi hari byinshi ko biravugwa neza na neza muri Nyavyondo, biravugwa neza yuko wazalendo baba bahakoreye ibikorwa bikomeye cyane, ari navyo tuzakugarukako mwana makuru sivyo gusa turaza kuyaga no kubijanye n'imigwano yabereye hafi y'igisagara ca Goma canke hafi ya Goma, aho bavuga yuko ingabo z'u Burundi ndetse na wazalendo aribo bari imbere ku mirongo y'urugamba muri ayo ma operation yari karahabera. Ariko bwana Musanguzi kandi gusabe utwerekeze ngaha muri Nyavyondo tubwire situation uko yari yifashe ku munsi weje mu operation yabaye, uko vyagenze ndetse n'ivyashoboye kononekara. Bwana journaliste wowe ngumaze imisi novuga uri ku mirongo y'urugamba, niwe warufise kutubwira ingene byifashe hano muri Nyavyondo. Umugabo nanje naragerageje guhwihwisha ndaganiriza abawazalendo bari hariya n'abari muri Goma cyane. So icambere novuga ni giki gahunda mvuga abanyarwanda, gahunda y'umuwazalendo nukurandurana n'imizi ahantu hose hari inyeshamba y'u Rwanda. Niyo gahunda abawazalendo bafise, niyo hangiro. Kandi abawazalendo baramaze kubona yuko zino nyeshamba inguvu bahaya bafise ku mugangurukana bumenyi ziratandukanye cyane gose n'inguvu bafise ku mirongo y'urugamba. Bibaramaze kubimenya simwe bya ya myaka abumva zino nyeshamba zivuga zikubita mu gikiriza abawazalendo bakiruka na FARDC. So ne priloka ubu tuko tubona abawazalendo ariko barofansive bariko baragaba bitero kuri zino nyeshamba. So ariho muri Nyavyondo harabaye novuga ibitero ahabwo reka ndabitwanza mvuge kano kana buriya abawazalendo barasuzuguye cyane zino nyeshamba muri Nyavyondo, barazisuzuguye utubazisuzuguye gute? Ibibanza by'iteka bya zino mbe Nyavyondo iri muri territoire ya sijo Nyavyondo ni muri Masisi. Nyavyondo iri muri Masisi. Ico ni hafi ya Nuzenya mu ntara ya Masisi. Yes, ni muri Masisi. Nukuvuga ni nkuko twovuga nka Red Tabara mbwa ntibizofayo nabaye ngo yaje ngikiza kurasa muri Mercedes office. Ibirari by'abawazalendo bakoreye ejo zino nyeshamba muri Nyavyondo mu bibanza apana mu kibanza cy'iteka, mu bibanza byose by'iteka niho batangugabira ibitero bya zino nyeshamba z'u Rwanda. Kabisa ejo muri Nyavyondo haravuze amasasu atari make, amabombe atari make, ibiturika biremereye ku buryo zino nyeshamba c'est vrai zarashoboye gukora resistance, mugabo byari byanse bahakuwe na renfort baje kwaronka mu nyuma. Mugabo renfort yaje kuza ari uko zino nyeshamba zimaze kugira iki kwatakariza abasirikare batari benshi, abandi bafashwe mateko. Wazalendo rero bitunguranye icihura na renfort y'izinyeshamba, nukuvuga urwamo rw'amasasu rurakomeza guhangana birabandanya. Amakuru mfise nayo gushika mu 18h inyeshamba zazagize resistance kabisa, zarananye ziravuga ziti aha basi no gusuzugura niyo gukubita acha kwa kanisa no ariko arira ko basi nagukubite agene njya basi sai ntayitwara. Inyeshamba rero zarahagaze, mugabo na wazalendo baratinye gushika 18h bakirasana. Bo sinzi birayi byabaye kumburi haracane mu gatondo twaza kubitohoza tumenye nimba bya wazalendo havuye yo mura Burundi zino nyeshamba canke zino nyeshamba
ziragize resistance zigasubiza inyuma aba wazalendo ariko vyariko biravugwa yuko wazalendo masa y'umugoroba bacironka renfort kumbure tashaka kumvuga exactement na wazalendo barikoze kuri bene wabo ariko ese kubera tuvuga ko n'abarundi bari bagiye kuri renfort yes navyo birashoboka muri renfort abarundi baragiye amakuru narayumvise reka rero tubirindire turaza kumenya bira ibyabaye hano muri Nyavyondo cyane gose nko twabemereye kuza turabaha incamake reka dusimbire ngaha muri hafi y'igisagara ca Goma neza neza muri Muja hariko haravugwa byinshi ko haravugwa yuko ingabo z'u Burundi zifatikanye na wazalendo bashoboye gukora operation idasanzwe iyo operation bakaba barasahuye bimwe mu vyuma bikomeye ntabwo basahuye ntabwo baravyatse barazambuye barazirashe barazakirwa erega barazisahuye ati gute none gira bari bashaka nibo babitanze ku ngufu none barabibaze ntabyo barabarashe barabomora bibya vyuma musange nivyo batoragura baritoreye ariko nabwo ngene operation yagenze urantunga hano muri Muja nyeshamba zari reka mvuge zariraye ziranijajara zabona yuko Muja ari agace kabo batazopfa banhakuwe ngira ngo uramaze kumva ko ziyambugo z'abagwa bati aha ko twahashitse tuzohava ari uko Yezu agarutse zari zo mvugo zizinyeshamba hano rero muri Muja niko byari bimeze ku buryo urabye na vya nko bari bahazanye ngira ngo warekanye ijya nkoho iriko na kamera na jumelle plutôt bakoresha mu gusekiriza kajya gace kabo hajya muri Muja zya bazipositiona ahantu hejuru nizo bakoresha mu kuraba abansi bawo ni wazalendo baje kugaba ibitero mugabo dabo ikintu cyambere ko si yambere bakoze bibagiye yuko atabyuma by'ubwirinzi bagifise byaracuriwe byo baravyibagira bamaze kuvyibagira bibagira yuko suko ishobora kuza umwanya cyangwa drone atanzitizi nimwe zikabasya so ibi rero nibyo byatumye wanashaka bona journaliste banijajara hano muri Muja aho bamaze gutakariza rero novuga systeme z'ubwirinzi baciye bifokariza cyane gose mu kwicura ko hazi ibitero bya drone hazi ibitero bya Sukoyi aba wazalendo nabo baca bizira kimya bizira pole baza basanukwa bumva wazalendo babashizemo muri ubwo bw'amasasu amabombe biturika inkozi ziremereye navuga ati none ibi nibiki dabo ntibibaza yuko hano muri Muja bohategwa ntabyo bibaza aba wazalendo nabo baza kimya urusasu rwinshi ibombe nyinshi bafashwe mu mugongo nabo bakangantare hari ikintu je namamvuka abazi abakunda kuja ku mafuro barabizi iyo bariko barahangana hagati y'imigwi ibiri canke y'ama coalition abiri burya umusniper cyangwa snipers ntabwo baza kuri front baba bafise ibice bipositione urashobora kumbwira uburyo aba wazendo n'abaseka b'abarundi bashoboye gutora aba sniper ngo bavyakirwa ikirero nico ngo hano nagomba gushika erega barabanyabiranije kuko urumva aba tuvuge ko bahereye inyuma sinda navuge ko habayeho na furo ahubwo ni nka kujya umwana y'umusumbu utore nkono gakubita hano wafu niko byagenze mu bisanzwe kuko izi nyeshamba ntizari ziteze ko bagaba kwibitera abazendo rero baca barabanyabiranya moya mbiri vuvu izi nyeshamba rero kubera guhabuka ntizashoboye kugira resistance zavunduruka ziruka baca rero barazishorera gushika no muri ya misozi bari bisayemwa zya nkoho z'abasniper amabombe uratiko nabyo bitera amabombe batabishira hajya biba biri hejuru ahantu babona hirya hajya hose amabombe baregeranya bya yuko bitera amabombe baregeranya nyishamba ziyabangira ingata tayari aha rero hari inyeshamba zafashwe z'u Rwanda ndahamya yuko sinzi ko baratanze amafoto yabo kumbure harimo aba ofisiye b'u Rwanda bafashwe ari nabo bashuye kudivora yuko ziya nkoho ari z'u Rwanda bo bari baje kuzikoresha donc nabo ba technicien bo gukoresha izo nkoho so aha rero muri Muja
sha barabaye abaja kabisa barajaka ahenda kurahiye zino nyeshamba zararashwe bimwe biteye ubwoba bahatagariza zya nko wabonye ajya amabombe abandi barabohwa hako sha urazi kuri mu office ukabohwa n'umumodo troupe mu wazarendo niko ndabagira nabo mu troupe mwene gihugu ningo uri mu office muri cya gisirikare kimwe bemera ku isi cya gisirikare c'imfura cha Amerika ugacuboha n'umuwazarendo umusivile ni atari musisi barahuye nakaje karamara ariko rero twibandanize bona journaliste hano muri muja hatumye hagaragara amakuru menshi tandukanye y'ibiriko birabera hano muri Goma wowe waruzi yuko muri Goma ubu atamutegetsi wo muri zanyeshamba kiharara mu gisagara cya Goma barasangereje uravye mujahiri bwana musangozi mujahiri na gisagara cya Goma kiri ni hafi cyane gose ibirometero bike cyane gose bisigura ko ubwo wagutobora si muri Goma gusa mema na Bukavu abenshi ubu birarira mu Rwanda abandi baramaze no gutekera imizigo barazinze ibirago baromokera muri Uganda kwa Museveni none erega nawe bafise umubiri batinya ko ababazindo babameze jiki kintu ndumva ukuntu ndabitahurana cyane kuko nyamba bumvise abo basore ba Neva ari bari ko rakora operation hafi y'igisagara cya Bukavu cya Goma plutôt bategerezwa kwikanga parce que barabatinya niko ni ngombwa niko biri ega sino kwikanga barakanzwe sinzi ko tuvuga ngo bagwa bukangwe mugabo cyo nicyo barakanzwe ariko gusa ntabwo ari heza kuba zino nyeshamba nibutse abadukurikirana yuko itariki imwe y'ukwezi kwa 11 nyeshamba niho zasinye ko zigomba guhindura amateka ariko kandi mwibanga ntangere Chirombo tuko turabona nawo bisa nkaho yabahaye kuno kwezi kw'icumi konyene ko turavye ibikorwa bariko barakora muri kuno kwezi kw'icumi abahungu ba Chirombo abawazarendo abahungu ba Neva ni bintu menga bari mwiganwa ariko kandi tunibutse yuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahanuye bano zino nyeshamba zirabwira ati rero mwebwe igihe cyanyu caheze igihe cyanyu caheze nta wamahitinze niko bimeze nimuzinga ibirago namwe mugende musubiri wa baranana kumbure bibajije yuko Amerika yo biriko irashishitira canke baranana buriya nka hamwe batokumvira impanuro bahawe kuva mu ntango y'izi ntambara bazera nk'ifu y'imijira kantu bavuye ko Neva yoba yarababwiye mugiye batohagarika imigwano kayazokagarukako ujya mu journaliste wundi mugenza we twarakaganira ko mugabo sinari bimeze neza hari amaverite yako ntashoboye gushikiriza mugabure uzokaduha uburyo nzogatanya ko amaverite yose kabisa cyane gusa ariko musanguzi mbere ko turangiza amakuru yacu twarabwiye ko tugomba kuba ibiganiro bito hari amakuru ko aravuga yuko leta y'u Rwanda ku munsi weje barashikanye ibindi bigwanisho by'ubwirinzi kumbure ndashobora kuvyumva uno munsi canke ejo byongeye gushingwa muri Goma canke Bukavu kumbure ibintu bigahinduka none journaliste amasysteme yakoresheje mu kubomora ibya mbere nta gihari barashobora kuba barivuriwe bakazana ibindi none abandi bo ntibevuriwa nanye niho ruzingi so reka tubirindire tubirabe tubihe umwanya gusa kimwe coco gihari mu byo nkunze kuvuga je sinzi gutuvya umuntu canke ikintu kiba gifise ingufu sivyo franchement par izi nyeshamba z'u Rwanda zirafise appui zirakomeye ega zimaze imyaka myinshi tahura ko plus de 30 bariko biba ubutare muri Kongo ubu butare biba muri Kongo nibwo bakoresheje mu kwikomeza mu kuba ku Rwanda rwabo no kugura ibigwanisho bagwanisha bariko bariba ubwo butare rero nubwo tuvuga ngo barahomba buriya nese bahombiki kabari byo baba bivye nyene nivyo bibi reka rero bakomeze kuzana Chirombo nawe azoguma bomora ntaco azoguma bomora ndazi yuko fin de fin kinyama kizotsinda ukuri cyane go niko bimeze usanguze kandi gushimire cyane
kandi ndagushimira bwana journaliste kuri kino kiganiro dukoranye cyo nshimira n'abadukurikiranye aho bari hose kumbure ndizera ko dushobora kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma nuko kandi nshimire cyane abantu bose twabanyuma kino kiganiro ndabizeje yuko uno munsi tugenda tuyaga umwanya ku mwanya biriko birabera ku mirongo y'urugamba narya sibike ni byinshi tuza kuyaga hariho byinshi byo biravugwa haba muri Uvira hari byinshi byo biravugwa ariko reka nze kubaha ikaze mu kindi kiganiro kugira ngo navyo dushobore kubana namwe bye bye